Ni mwikambi ya Musasa muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi ahegeranirijwe impunzi z'abakongomani barenga gato ibihumbi 8. Bamwe muri izo mpunzi bavuga ko muri rusangi umutekano wifashe neza. Mutoni Mfurakazi amaze imyaka 18 muri iyo kambi y'impunzi z'abakongomani. Amenyesha ko babanye neza n'abarundi begereye iyo kambi kandi bafashanya muri vyinshi na cane cane ibifungurwa. Umutekano nta ngorane tubanye neza n'abarundi gose. Urabona twebwe nk'aba begereye ikamba hahepfo. Bashobora kujayo bakaguha isombe mwapokera na mwebwe ugacumushira agafu kubera gufashije ku mboga. Ari ibijumba kaguha baduha umuceri twabashira nk'ikiro cy'umuceri kumufasha nawe kuko yagufashije imboga. Benshi bamaze gushingirana kubera ko tubanye neza nawe. Izo mpunzi z'abakongomani ziri mu ikambi ya Musasa muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi zirakora udukorwa two kwiyungunganya kugira ngo bashobore guteza imbere imiryango yabo. Nzigire Njunga amaze imyaka 3 muri iyo kambi akaba asanzwe akora urudandazwa ruto ruto. Aremeza ko iyo agiye kurangura atakibazo na kimwe agira bivuye ku mubano mwiza uri hagati y'izo mpunzi n'abarundi bo muri ako gace. Si warundi abatusumbuye kwa kwenda rangua. Abarundi ntibatugora iyo tugiye kurangura canke mwibarabara ntibatugora na gato. Umutekano bifashe neza turashima Imana. Mu buzima bwa misi yose tubanye neza n'abarundi. Sinobesha ngo nitubanye neza n'abarundi. Turashobora kuja kurangura ibigori ku barundi tukagaruka amahoro. Tukarangura amavoka ku barundi tukagaruka amahoro nta ngorane. Ariko naho biruko izo mpunzi z'abakongomani zo mu ikambi ya Musasa muri komine Kiremba y'intara ya Ngozi ngo zirafise ingorane y'ibura ry'amazi meza kuko ayo baronka adakwiye kandi akama kenshi bigatuma bagira urugendo runini baja kuyarondera. Bagasaba amashirahamwe yayabaronkeje gushiramwo inguvu mu ntumbero yo gukinga ibiza bifatiye kwisuku rike.